uno munsi wari umunsi udasanzwe twari twarasengeye cyane waho duhamagara abapasitori abagwizatunga bishobotse n'abantu bakeya muri media kugira ngo tubaganirize igikorwa kitarashika kure gose ku mugaragaro aho kigeze igikorwa cyo gutanga ibikoresho gifasha umuntu gusoma igitabo kindi umurongo ku wundi isezerano rya kera aritahura mu buryo buserura inkuru y'agakiza kandi bushingiye kuri Kristo kandi mu buryo bwo gusoma systematiquement. Rero ico gitabo kizoba kiri mu Kirundi kigizwe na volume abiri. Volume ya mbere ikabigizwe n'ibitabo bitanu vya Mose Pentateuch itanguriro gushika mu gusura mu vyagezwe. Muri iyo volume nyene akaba harimo n'ibitabo twita ibitabo bidonda kahise kuva kuri Yosuwa gushika igitabo ca Esther ibitabo 12. Ivyo byose bizoba biri mu Kirundi, rero twibwira ko bizofasha cyane bigaterera bera muri rusangi bigaterera mu ishengero ryo mu Burundi. Ico gikorwa cagaragayemwo kwitabira ntitwatumiye bose, twatumiye abapastori ba Kenya, abantu ba Kenya bo muri media, abantu ba Kenya babagwizatunga canke bikorera utwabo, ariko wabona ko harimo umutima wo kwifuza gushigikira ikintu cyose coza kinagura ubukristo bushingiye ku ijambo ry'Imana mu Burundi, kandi ico kintu kikaba gikozwe mu rurimi kavukire. Naho vyaruko ntihabuze ibiganiro kuko urabona ko turavuga ikintu kikiri mu ntango, ni kuvuga Pasteur Onesphore yaduterereye yuko biri mu bigize le processus d'indigénisation canke urugendo rwa ishengero ryo mu Burundi ba ishengero kama harimo kwikorera ibikoresho ubwacu biterera mu gukura kw'ishengero, ariko kandi kubera novuga iyo champ canke ico kintu ari gishasha, hari ivyumviro bitaregera canke turahuriza kuri kimwe cyangwa ikindi. Harimo rero n'ibijanye n'ururimi rw'ikirundi, mbega ururimi rw'ikirundi rugeze he, mbega abarundi bavuga ikirundi co kimwe, mbega bo mu gisagara bize n'abaruguru batize nihe twohuriza hagati na hagati, mbega ni gute inyuma y'imyaka myinshi abanyaburaya barateye imbere ku bijanye no guserangura ivyigwa ndoramana, ni gute amajambo bakoresheje arimo ubutunzi mu buryo theologique dushobora kuyashira mu Kirundi tutatakaje akarovera theologique kabo kandi tutatakaje ururimi rwacu rw'ikirundi. Harimo ibiganiro wabona ko birimwo umutima uciye bugufi wo guterera kandi no kwemera yuko ari ikintu kidaheze. Rero ico kintu twagishimye cyane. Ikindi nuko notama Dr Emmanuel Ndikumana yasubiye gutsindagira yuko bikenewe ico gitabo tugisoma kitaraja ku mugaragaro kugira ngo ahantu hose tubona harimwo ibintu bidahwanye n'ijambo ry'Imana bikosorwa. Ntiyatinye kubivuga ngo nukuri ari jewe cyane kubera nawe ari mu bafashije gukosora. Oya, uwo mwitwa ariko uko kiretse gusa ijambo ry'Imana nibyo ribereye gusoma, nibyo ribereye kumvikana, nibyo ribereye kwamamazwa, nibyo ribereye gukwiragizwa mu bantu. Rero harabemeye hagati yacu kugenda kubisoma no guterera ivyumviro kugira ngo kiryohogwe neza gusumba ico kintu tukoze ku mutima. Ikindi tuvuga ko n'ikintu kijanye muri rusange uburyo na cyane ko murabizi dufise kahise karekare ka dependance ko kwiheka ku bihugu vy'i Burayi ku bijanye n'imigambi iteza imbere ishengero ryo mu Burundi. Icuzi bigoye kuronkera amahera hanze, mugabo uzi ko aho ubaye bagikeneye ugacucirika kubera ku rubuga mpuzamakungu wo guterera amashengero. Ico kintu kitari priorite, ico kintu gacu gihera. Ariko twasanze mu by'ukuri dukwiye gufata mu minwe indigénisation n'ijanye gusa n'ingere twiyumvira nk'abateoloji b'abarundi, mugabo kandi n'ingere dukoresha ibyacu kugira ngo duteze imbere ishengero ryo mu Burundi. Rero ariko twumviriza kwifuza guterera cyane n'abarundi n'abanyamahanga turayakira, ariko cyane n'abarundi bifuza gutera muri kino gikorwa karibu kugira ngo dushobora kwiragiza bino bikoresho babikeneye. Turabikeneye b'abarundi bize cyane n'abarundi batize amashuri menshi cyane
aho dushobora kubafasha kwiga ijambo ry'Imana cyangwa kuryigisha kuritegura bafite igikoresho ciza. Hama novuga ko yari abari bahari baserukira inganwe zitandukanye, abakuze, urunganwe rushasha rw'abapasitori bato bato. Nabona izo nganwe zose zari zihari kandi zari zifise ico ziterera. Muri make nuko pre-launch yagenze. Ibi tugarukana kuri historique cyangwa kahise ka mouvement ya Green Pastures. Abantu bakwiye gutahuye ko Green Pastures ni igikorwa kimwe mu bikorwa bya Little Flock Ministries cyatanguye mu 2015. Mu 2015 nibyo harabaye ibihe vy'imbarutso, abarundi bigaranye mu mazu bandika ku WhatsApp, ku marezo sosiyo, ukabona yuko ivyo bandika n'ivyo tuvuga bidahinduwe n'ijambo ry'Imana, kugira umutwaro wuko Bibiliya iduhereza imbono y'ubuzima n'isi bishingiye ku ijambo ry'Imana. Nivyo n'imbere ya 2015 hari umutwaro wo kubona ivyizegwa, ivyigishwa mu Burundi hari amashengero atandukanye vy'ukuri usanga bidashingiye Kristo kandi bidahesha Imana icubahiro, mugabo ari inyigisho zivanzemwo humanisme, uko umuntu ashaka indoto ziwe bikambara gusa umwambaro Kristo. Twasanze uburyo bwiza bugarukana abantu ku vyizegwa bizima, cyane cyane mu kibanza aho ijambo ry'Imana rishigwa ku ruhande, haba kuje n'ibyo tuvuga nk'ubutumwa hanze mu badakijijwe, la marginalisation ya Bibiliya muri evangelisation, la marginalisation ya Bibiliya kuri pulpit, ivyigishwa mu mashengero canke ibikoresho ibyo dukoresha mu gukuza abantu mu gakiza, ugasanga ntibyagwa n'ijambo ry'Imana. Twasanze rero ico bikemura ari ukugarukana ikibanza centrale c'ijambo ry'Imana muri ubwo burere bwose. Twatangiye rero duherekeza abantu gusoma Bibiliya igitabo ku kindi kuva mu mwaka wa 2015. Ruba urugendo rwiza, mu by'ukuri twatangaye, rwitabiriwe n'abantu benshi gusumba n'ibyo twari twiteze. Ku mwaka abifuza urwo rugendo bagenda baba benshi, tugahurira mu mashengero atandukanye nka Minevame, Shemeza n'ahandi. Ariko mu nyuma dusanga ni vyiza yuko abo bera baja mu migwi mito mito mu kibano kugira ngo bagire impact mu kibano, byo twita ama green cells. Ariko kandi intambwe yari ikomeye kuko intambwe yo gufata ivyo byose byabaye mu myaka 10 bigatanzwa mu gitabo kugira ngo amashengero ashobore kubikoresha avyapoprier, bashobore kubikoresha nk'igikoresho c'ishengero canke n'iyindi migwi itandukanye ishobora gukoresha ico gikoresho batarinze gukoranira ahantu hamwe ngo baze kumviriza umwigisha yitwa NZIZA. Nimvira yuko ari uko ico gitabo citwa ubwatsi butotahaye bwo mw'isezerano rya kera cavutse. Munyemerere ndangize shima by'ukuri bivuye ku mutima abo twashoboye kubana. Ndabizi ko abari bifuje ko tubana mu ngabo bitakunze, ariko naryohewe cyane kubona abavyeyi banje bamfashije cyane mu ntango z'agakiza ariho bari. Nanezerewe cyane kubona abatureze kandi batuzi intambuko za mbere zo muhamagaro nka pastori Umwami tubana. Twaryohewe cyane kubona Onesiforo nka mukuru wacu yagize utugoro twa mbere two kwandika mu Kirundi, yari ahari kugira ngo azane intererano yiwe. Noshimira bivuye ku mutima Dr. Emmanuel n'ubu tugitambukana mu gushiza guhinyanyura neza ico gitabo. Rero n'abandi bapastori batandukanye baba abamaze igihe mu birango n'abandi bashasha turi mu runganwe rumwe bari bifuje nabo nyene kuhaba kugira ngo nabo nyene bashobore ico batereye muri urwo rugendo. Cyane cyane nkabashimira abo dukorana, twateguye kino gikorwa umenye cabaye amasaha make, nagiteguye n'umugwi witanga mu buryo budasanzwe kugira ngo ino pre-launch igende neza kandi n'ibindi bintu imbere bize bigende neza. Sinonda kuvuga amazina barizi, ariko ndabashimira abantu bose hafi na kure bashigikiza uburyo bwabo ibikorwa bitandukanye vya Little Flock Ministries, harimo urugendo turimo rwo gushikiriza ubwatsi butotahaye bw'isezerano rya kera abantu benshi ashoboka. Murakoze.